runaka. Rero iyo Chimamanda ariko aravuga bivanye na context ariko aravugiramo, bivanye n'intumbero yiwe, sinomucira urubanza. Pacifique ariko aravuga bivanye n'intumbero afise, context abivugiramo, sinomucira urubanza, kuko ibihari bibwirizwa kuvugwa. Yari abantu babita ngo nabansi. Je nibaza yuko atamurundi ari umwansi w'Uburundi bwiwe. Umuntu aba umwansi kuri wewe mu gihe yavuze ivyo utagomba kumva, ariko iyo umuntu avuze ivyo ugomba kumva aba umukunzi. Rero si ngombwa ko twese tubumva cyo kimwe, kandi si ngombwa ko twese tubatahura, ariko kandi nagoma mvuge ko atari abansi b'igihugu, kuko ndizera ko mu minsi iri imbere umuntu asimbiye ngaho mu Rwanda iminsi 2 agatangura muri dore ese none kubera ko umunyarwanda yumva aryohewe no kuvuga ururimi rwiwe, ukakibona umurundi mengo aramaramaye. Rero jewe mu mantera intege nterakamo abarundi bagenzanje na cyane cyane abakozi b'Imana, twebwe nitwabitangura tukabiteza imbere, tugiye hanze tuzovuga mu Kirundi, hama aba interprete bazi bavuge muri urwo rurimi rw'aho hantu, ariko bumve yuko nabo bafise devoir, bafise ihangiro kugira ngo ikintu cigiturire kiva indani. Bugi giturira umuntu nagitora kubera ngo afise umushara mutora, igiturire umuntu nakiga ngo kubera ari umukene, igiturire ukijya kubera ari ingeso yawe. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, nizire yuko mumeze neza. Aho utameze neza mukomeze kwihangana, kuko Imana iri kumwe namwe, kandi Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Je nitwa Aloysius Sniper, ndashimira buri muntu wese afata umwanya wiwe akaraba abantu bakora ibikorwa mvabwenge, canke akaraba imboga zacu zose akadukurikirana umunsi ku munsi. Rero nkuko naba nabibabwiye, iyo tubonye undi munsi abarandi mahigwe, abaronde mugisha tugiriwe, mbese abari nirindi teka ridasanzwe dutewe n'Imana ryo kongera kubona undi munsi utari warigeze ubaho, uyundi munsi kandi utazongera kugaruka. Uno munsi rero twahezagiwe bidasanzwe kubwa wa munsi mushasha nyene, twongeye guhura n'undi muntu, umuntu arenze cyane, umuntu akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni nawe muntu novuga ngo maze guhura nawe nkasanga ni wa muntu afise ivyumviro byo tuma abarundi twese dutera imbere, ni wa muntu yihaye ihangiro ryo guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Muraza kumenya byinshi kuri we, muraza kumenya byinshi, araza kutuganirira byinshi. Niyo mpamvu ngirenda gusabe ngo ubandanye bane natwe guhera kino kigero kigitangura gushika tukirangize. Kubera icyubahiro ndamufitiye canke kubera ukuntu ndamubaha, sinoshobora kumuvuga mu izina, ariko mu cyubahiro ciyo nyene reka ndamusabe ace atwidondora, yongere agire n'akajambo yobabwira imbere ko dutangura ikiganiro. Murakoze cyane nyakubahwa mushikiriza makuru. Je mu mazina nitwa Madame Karimunda Sabine, nsanzwe ndumuvuga butumwa kandi umwigisha. Hama birashika rimwe Imana irashobora kunyitiza ikankoresha mu vyerekeye kwerekwa, canke mu vyerekeye ubuvugisho. Hama nkaba kandi mu bindi bikorwa nkora, ndi secrétaire général adjoint wishirahamwe Oricome mwese muzi rigwanya igiturire ego mu gihugu. Ego nuko Madame Sabine, nizere ko umeze neza. Turashima tumeze neza. Ego ndafate n'akanya ndabashimire kuba mwemeye mukaduha umwanya. Ndizera yuko mwiteguye kuganira n'abarundi bose muri rusange. Nukuri turiteguye kuko nanje ndumwe mu bene gihugu. Iyo rero turavugana namwe, turafashanya twese ko namwe musanzwe muri abene gihugu nkuko iwanje. Ego nuko tugiye kuganira byinshi, duce hirya no hino ibibazo bihanze igihugu, duce hirya no hino bijyanye n'intwaro, duce hirya no hino bijyanye n'akaciro k'ururimi rw'ikirundi. Ndizera yuko ayo makuru yose uza kuyaduhatangura. Ndizera ko Imana iza kunshoboza kugira ngo tuganire bifashe benshi, na cyane cyane duhereye kuri twebwe. Ego nuko ni iminsi yari akavideo kuri kuracana ko ku mbuga kerekana ingene wari kuravuga yuko wari kurasaba muri make uwavuga ati abashinga amateka icyo twabatoreye murakizi, ntimuriko murakora icyo twabatoreye. Uno munsi nyakubahwa Madame Sabine, abashinga amateka ibintu batariko barakora bagategereje ko bariko barakora,
nibihe muri make nibihe batariko barakora nkuko bikwiriye? Mu bisanzwe ako video muriko muravuga narakabonye nanje barakanukiye hirya y'ejo. Gusa nasanze abanyamakuru mufise ubuhinga bw'iwanyu bw'ukuntu na cane bivanye n'ico muba mukeneye kwerekana canke gushikiriza abantu. Kaya video umuntu akaravye kuriya nashobora kumenya n'ivyo ari vyo, ariko nagomba ndababwire yuko cari ikiganiro c'ishirahamwe Oricom cari catumiye, yari conference de presse tuvuga ku vyerekeye budget y'igihugu, ngira namwe umenga narababonyemwo mwari muhari. Hama rero irya yari message nubwo batayitanguje bafatiye hagati na hagati, ariko kandi twayivuze mu ntumbero yo kugira ngo bukeye bwaho aho umuntu amashinga amateka bari bafise igikorwa kugira ngo bibuke gushikiriza vya bindi abene gihugu dufisemo ibibazo, kugira ngo natwe twogorore turonke akoyo tugira akoyo. Yego rero ibintu mumbajije mu bisanzwe ibihanze abene gihugu ni vyinshi, kandi nabo bashinga amateka nabo nyene batubamo. Burya ntibaba mu ijuru, ntibaba ahandi hantu, tubana mu makartier. Kwaro kugira ngo ndabavunira akagohe, tubibuse yuko bivanye na situation turimo, bivanye n'ibihe turimo, vyasaba yuko ivyo bihe babivuga. Ngira mwarakurikiranye muri kiye kiganiro Oricom yakoze, ibintu vyinshi bababwira ngo mu banyamakuru muzobaze abashinga amateka ibi nibi, muzobabaze bisigura yuko hariho vyinshi birengagiza. Rero ivyo birengagije bagomba kubikora kuko nico twabatoreye. Ego nuko abashinga amateka nuko boba ijyanama yo gutegura canke yo gushira ku mugaragaro amafaranga azokora mu mwaka wa 2027 ushira umwaka wa 2028. Iki byarakozwe aho hemejwe ko hagiye gukoreshwa amafaranga arenga ngo imiliyaridi 70. Ariko bakaba basanze mu igihugu cy'u Burundi gishobora kuzokwinjiza n'ibiri miliyaridi 50. Ugerageje kubyumva bino bintu urumva ibibazo biteze kurangira mu gihugu cy'u Burundi, twaho atabintu dukenye, atabitoro, ataki byose tubironga mu bihe umva tukiriko turakorera mu madeni. Mu bisanzwe biriya bikorwa kubikora kuriya vyabwirizwa kuba kuri, kuko ibyo kongereza kuvya amafaranga kuvyerekeye integuro y'uburyo buzokoreshwa ku mwaka ngira mu kiganiro Oricom yakoze mwarumvise yuko kuva muri 2024 na 2025 baguma bongereza, ufite na 5 baguma bongereza. Rero ivyo byo kongereza ni vyerekana yuko turi mu bibazo by'ukuri, kuko mu gihe atamwimbu ushemeye uhari, mu gihe atabintu bihari dushora hanze vyozana amahera y'imva makuru, amahera y'amabita amadevize, bica bigorana umwimbu ari mukeya, biragoye kugira ngo uburyo buboneke. Ariko na cyane twe tugomba dutera kamo nkuko ishiramo Oricom yabivuze mu misi yahera, nibaje hamwe n'abahinga mu vyerekeye ivy'ubutunzi, hama kugira ngo bafashanye ko nituzokoma turi mu madeni. Ideni ritarahera ukongereza kwirindi uri kurinjira mu kinogo kidasanzwe, kandi ayo mafaranga tutabona hazova biragoye. Rero nibicarane n'abahinga mu vy'ubutunzi bafashanye, babereke ingene vyokorwa kugira ngo bikunde ideni ryari risanzweho gitegurirwe kurihwa, hama dukoreshe ivyo dushoboye, dukoreshe uburyo tubona ko bikunda, kuko ataruko naho tuja mu kinogo kandi tutazovamo n'ingoga. Uno munsi umwaka utaranatangura tumaze kwinjira mu ideni navuga ngo ry'imiliyaridi 1,200. Hama kandi dufise navuga ngo n'amatora ariko arategurwa mu mwaka nyine wa 2027 nayo ashobora gutwara ayandi mafaranga menshi. Igihugu cy'u Burundi
nka mwebwe indongozi canke mwebwe mwize ibijanye n'uburongozi muravyigisha igihugu c'Uburundi kugira ngo ibibazo byose bije ku murongo, ese ubona abadutwara canke abadukuriye bakwiye kubigenza gute kugira ngo ibi bibazo twama ducamwo ibitoro, kubura isukari, utubazo twa hato na hato turi mu banyagihugu, iduga ry'ibiciro, ubona vyokemurwa gute canke ubona abashinga amateka botuvugira mu buhe buryo kugira ngo ibibazo byose bije ku murongo? Ego, hariho ibibazo umuntu ashobora kwibaza ugaca usanga ubwo nyene atanyisho yavyo kuri buronke, akaba n'ibindi uvuga uti ibi twogerageza. Nk'ikibazo cerekeye ivy'amatora, nta kinini tokivugako kuko ikirangamisi seni iragifise, kandi nizere ko ata muntu yotegura ikirangamisi atabona aho uburyo azobukura. Twizere ko seni n'ababijejwe bazogerageza kubipanga neza, hama ubwo buryo bazokenera mu gihe c'amatora buboneke, ngira bafise inzira bazobicishamo kugira ngo baburonke. Hama kucerekeye ubu mwavuze aya madeni, kw'ideni ari rinini cane. Iki kibazo cerekeye iri deni ry'igihugu, mu bisanzwe twebwe nk'abantu bakurikiranira ibintu hafi, nkaba ndi no muri rya shirahamwe rya Oricom, twaratanze ivyiyumviro bitandukanye, twe tuvuga ibibazo tugaca dutanga n'umuti. Twaratanze ivyifuzo vyacu, turerekana icokorwa kugira ngo ibi bintu tugende turabivamwo buhoro buhoro, kuko si amafaranga Uburundi bworiha ubwo nyene, ariko bamwe vyokunda ubutunzi, ibiduha ubutunzi biri mu gihugu c'Uburundi tokwemera bigakoreshwa neza, nimba ari iyo ubwo butare bugakoreshwa neza, bugurishijwe amafaranga akaja mu nzira yabwirizwa kujamwo, n'ibindi turizera yuko aya madeni igihugu gifise azogenda ava mu nzira buhoro buhoro. Ariko mu gihe bamwe mu bo turi kumwe, bamwe mu bafasha uburongozi bwacu batagomba kuba abantu binda nziza, kuko benshi bagomba kwifata nk'abantu babita abindambi, nibaza yuko iri deni buhoro buhoro rishobora kuva mu nzira mu gihe bokwemera yuko vya bindi vyotuma ubutunzi bw'igihugu buboneka cyangwa buduga dusabikanya kandi bigakoreshwa neza ntibinyuruzwe. Hama muri ico gihe turiyumvira yuko buhoro buhoro hazogeraho igihugu ayo madeni kiyariha. Ariko mu gihe tukimeze uko bimeze, umwe wese ukamenya ko barasahurana, biracatugoye. Ariko je ndafise icizere yuko namwe bwe generation yanyu ari ikintu muzokora, kuko mose afise icyo abwiza guterera muri ibibazo dufise, na cyane cyane ibibazo vyerekeye ubu buryo. Ego, kandi mwaragaragaye musaba yuko boshobora kubaha cyangwa bakabemerera mukagenda mu nama nshinga amateka mu gihe mugashikiriza ibibazo bashinga amateka batariko baravuga. Uno munsi baramuka babaha mwanya bakavuga ati muriteguye kugenda gushikiriza ibibazo bihanze. Sinzi ko mwankurikiranye neza, navuze nibabona yuko bumva ko batotuvugira, ko haraho vyoshika ugasanga abantu bariko bumva umengo ntacyo bavuga. Twe twavuze duti tobisaba biciye mu ndero, sivyo, no mu nzira nziza, hama babitwemere tuca tujaye. Nivyoroshe ko twebwe abene gihugu bo twemerera ko tujya kuvugira hagiye mu nama nshinga amateka, kubera yuko dufise deja abo twatoye baduserukiye. Rero bige nabivuze mu ntumbero kugira ngo ndabakebure, ndabibutse yuko nubwo twabatumye suko aribo babishoboye kubivuga, suko aribo bazi ubwenge kurusha abandi, ariko kandi abakunzi ntibaherera mu mubindi, ko bagize amahirwe bakaronswa biga bibanza, bakabironswa n'abene gihugu kubo kubizigira, nibadukorere ivyo twabarungi, ivyo twabatumye, nibatuvugira ivyo twabatumye. Hama kandi yuko uravugira umwene gihugu, leta ari umuvyeyi wa twese, nta kibazo, kuko uwifashije
leta ubuyikebuye ubuyibukije ati babantu twe duserukira bafise ibibazo ibi n'ibi kumbure muri leta barashobora kuba batariko barabibona canke bavyumva mugabo babona umengo nivyo babifashe ariko abashinga amategeko twitoreye abo twarungise hamwe boramuka babishikirije ya leta ikibona iti bwa bundi vya bintu bigezaho tugomba kubihagurukira kuko turakunda kwicarira ibibazo ariko je nibaza yuko ibibazo vya bene gihugu b'u Burundi haragezaho bo bihagurukira bakabironderera umuti. Ngizera yuko muba mukunda kuraba cyane imbuga ngurukanabumenyi. Ego rimwe hariho abagabo n'uvuga ngo batatu bakunda kuvuga cyane ibibazo bihanze Burundi bamwe mu Barundi bakavuga ngo mwebwe murabasi igihugu abandi mwebwe kiniki kubera ko basanzwe bari hanze igihugu harimo witwa Nirinazwe Pacifique witwa Eric Nyandwi witwa Chimamanda Moses n'abantu bakunda kuvuga buri kibazo cyose gihanze Burundi bakakivuga wowe nimba abo bantu boro bakurikirana ubwirageje ko ibyo bavuga n'ibyo bagirizwa na bamwe mu Barundi bari nga mu gihugu cy'u Burundi urabona bagiye baba bari mu kurya jewe numva shima Imana kuko jewe abantu bavuga ivyo Burundi bari hanze sinkunda kubakurikirana cyane kuko nibo babizi kurusha je ndi ngaha je ndi ngaha mu Burundi nije no baha makuru bari inyuma y'igihugu cy'u Burundi nta makuru bafise bompa rero kenshi bagiye bagabo je sinkunda kubakurikirana ababakurikirana barahari icyambere je nta mwanya mfise wo kurikirana bijya bintu konsaje ndumukozi w'Imana mbariko ndategura ivuga butumwa nsanzwe ndumuyigisha yigisha ibintu by'uburongozi mbariko ndategura ingene no kwigisha ibintu by'uburongozi ariko rimwe ndumva abantu bavuga nakayavuza ibi kandi uri umurundi uvugira hanze hariho bimwe ubuzi akaba bimwe utabuzi kandi kujya bavuga birumvikana kuko turavye ibihe turimo tukaraba situation turimo nukuri udafise umutima ugumye kwidoga bisanzwe nimba bavuga bidogera situation zihari birumvikana ariko kandi ntawo sikia bwose ko bo bari mu kuri jana kwijana kuko kuri kunini kumenywa nuri kuri terrain kumenywa nuri mu gihugu hama ikindi naco mwomenya umwe wese avuga afise intumbero runaka bivanye n'intumbero yiwe ni nkuko nawe uri umunyamakuru urondera makuru ufise intumbero runaka uwundi nawe kaza kurondera makuru afise intumbero runaka rero yo Chimamanda ariko aravuga bivanye na context ariko aravugiramo bivanye n'intumbero yiwe sino mucira urubanza Pacifique ariko aravuga bivanye n'intumbero afise context abivugiramo sino mucira urubanza kuko ibihari bibwirizwa kuvugwa nuko urumwe mu bantu ndaragushimiye cyane bihaye ihangiro no kuvuga ngo yo guteza imbere cyangwa kumenyekanisha ururimi rw'ikirundi haba mu mahanga hose no mu makungu abantu benshi bari hanze cyangwa bari mu Burundi haba no mu mashuri ntabwo tuciga cyane mu rurimi rw'ikirundi usanga twiga mu Faransa usanga buri murundi wese ajya gusa igihugu agaruka atavuga ikirundi ubu nzoba ushika kwihangiro wihaye mu gihe mu mashuri tutego turabona ikirundi gishigwa imbere cyane imbere yuko ndabishura kuri ico kibazo numva ikibazo mwarimu wambagije cabagiye abantu bashikiriza amakuru bari hanze hari akantu ntishuye neza abavuze ati ari abantu babita ngo nabansi je nibaza yuko atamurundi ari umwansi w'Uburundi bwiwe umuntu aba umwansi kuri wewe mu gihe yavuze ivyo utagomba kumva ariko iyo umuntu avuze ivyo ugomba kumva aba umukunzi rero si ngombwa ko twese tubumva cyo kimwe kandi si ngombwa ko twese tubatahura ariko kandi nagomba mvuge ko atari abansi b'igihugu kuko ndizera ko mu minsi iri imbere dukurikije ngene umukuru w'igihugu yamariko aravuga bage abarundi bari hanze bazotahuka kandi batahuka bazoza baje gufashanya n'abari mu gihugu kugira ngo ubake igihugu cyabo siniyumvira ko Chimamanda ari umwansi w'igihugu cy'u Burundi siniyumvira ko Pacifique Ninazo ayo bari umwansi w'igihugu cy'u Burundi sinzi ubundi muntu wa gatatu mavuze uwitwa ngo Eric Nyandwi siniyumvira ko ari abansi b'igihugu nubwo ntabakurikirana cyane jewe iconze nk'umukozi w'Imana nk'umwana w'Imana kandi nk'umurundi kazi ndazi ko bagiye abantu atari abansi b'u Burundi barashobora kuba abansi b'umuntu kumbure bo bavuze ivyiwe bikamukorako none je ndakuvuze nabi ncamba umwansi wa famille yawe yose
canke mvuze ivyo utagomba kumva tuca tuba abansi ahubwo ubu nkebuye kugira ngo nkosore kuko mu vyo bavuga harashobora kuba ari mukuri harashobora kuba n'ibitari mukuri ariko je ndabasubiriremo jewe burya ndi mieux placé meze neza ndi mu gihugu cy'u Burundi nkene kumenya ivyo Burundi ndabironka fasima nta muntu abima kuko burya umuntu agwaye amakuru ntayaguha uko vyabwirizwa ariko iyo uri muri ico kibanza uyironderera neza ukayaronka ukuri kwame kandi ko muvuze gutyo nzoraba ko nzoronka akanya na gato ndabakurikira ariko nta mwanya ndabironkamwo n'ukuri oya je ibintu by'ama réseaux sociaux sinkunda kubijamo cyane kuko sindaheza gusoma igitabo ca Bibiliya murabona ko mfite na bibliothèque hano irimo ibitabo vyinshi je ndifokaliza ndumusomyi w'ibitabo nkunda kurondera ubumenyi cyane mu bitabo rero ibintu by'ama réseaux sociaux sindabikunda cyane na Facebook je ntayo mfise ego mbwa abana barabifise sindabikunda gose kuko ndafise ivyo njeje ndafise ivyo gukora kugira dufashe imitima y'abantu dufashe abana b'Imana dufashe imitima Yesu azoze gutora umugeni abantu biteguye ego nenda kwagira akabazo kavuga ngo mbese ko ikirundi umenga kiriko kirigizwe inyuma cyane no ukaba wari hayihangiro yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi ariko mu mashuri turabona yuko umenga ururimi rw'ikirundi ntiruhabwa agaciro kanini urabona uzohava ushika kwihangiro ryawe ku buryo ikirundi no hanze y'igihugu batangwa kubikunda burya umunyesha makuru bagije ikibazo ciza kugira ngo bikunde kw'ikintu gishoboka ubanza kwanza kuvyiyumvamo kandi ikintu cyose bataratangura kugikora urashobora kwiyumvira ati nikizokunda ariko twebwe muri ministere yacu twaravyiye tuvuga duti turavye ingene ikirundi gisuzugurwa kandi natwe dufise isezerano rivuga yuko ikanguro rya Afrika n'isi yose bizotangurira mu Burundi none tudahaguruse kugira ngo duha agaciro ururimi rwacu bw'ikirundi na munyamahanga azobikora ikirundi cyacu uri kuraraba neza ni nka mbeberso mu kirundi navuga gute nindezo y'izindi ndimi kuko ikirimi cy'ikirundi gikwije indome zose gifise indome zose n'imperekeranya zose rero indimi zindi uzumvirije umengo zavuse ku rurimi rw'ikirundi umurundi biroroshe yuko amenya urundi rurimi bitamugoye ariko abandi bantu birashobora kubagora kugira ngo bakimenye rero iki kirundi turiteguye neza tugiye hanze kuvuga ubutumwa tuvuge mu kirundi tuko turatanga ibiganiro tubitange mu kirundi kugira nabo baba badusaba ko dufata ababisigura nabo tuzovuga mu kirundi hama barondera ababisigura hama nibuka twarigeze kumva mu nama nkenguzamateka aracigihe bavuga yuko bagomba kuzoshigikira ururimi rw'ikirundi ico gihe hatwara umushingamateka ngo umubahwa reverendi Kuriyo niwe yatwara ico gihe yarerekanye neza yuko ikirundi kigomba gushigikirwa rero to ico ciyumviro twaragifashe nka nkama ikirundi tugomba tugishigikire twebwe nk'abakozi b'Imana tukivuge hose aho tuzoja hose tukivuge nibazo tubwira ngo muri iki gihugu naco bumva natwe muri ico gihugu ururimi rwabo natwe ntago tumva tuzovuga hama ba interprete baci bakora kandi nitwa bitangura n'abandi namwe muzoca mubikorerako n'abandi bugenda ziko bizoca bikwiragira ahatandukanye inyuma y'imyaka nk'ingahe tuzosanga ikirundi cyacu kiko kiravugwa henshi murazi ko n'abashino baciga ariyo n'abanyamahanga basigaye bumva bari très fier kuvuga ikirundi mugabo twe barundi ukamengo kiratumara amazi umuntu asimbiye ngaho mu Rwanda imisi 2 agatangura muri dore ese none kubera ko umunyarwanda yumva aryohewe no kuvuga ururimi rwiwe ukakibona umurundi mengo aramaramaye rero jewe mu manteri intege nerakamo abarundi bagenzanje na cyane cyane abakozi b'Imana twebwe nitwabitangura tukabiteza imbere tugiye hanze tuzovuga mu kirundi hama aba interprete bazi bavuge muri urwo rurimi rw'aho hantu ariko bumve yuko nabo bafise devoir bafise
ihangiro kugira ngo biforce bibagerageze bagirene bigice Kirundi. Muje ko navuga ikirundi nkashiramo akajambo k'igifaransa ko ari igihurondera ijambo k'ikirundi karibura. Kubera iki? Plus uko tutakivuga cyane niko n'amajambo menshi tuyibagirwa, niko n'amajambo menshi amera nk'ayatakaye. Ariko tuzobisaba tuzokwibusa kuko ari ababivuze babatege tuzovyibusa kugira ngo babandi bajejwe gutunganya ururimi rw'ikirundi neza baraba amajambo atarimo, barabi vyankenerwa babikorereko, hama abe ihimirizwa abarundi dushira imbere ikirundi cyacu kandi tukivuga. Nk'umwe mu bamama b'incabwenge dufise mu gihugu cy'u Burundi asanzwe akora mbere muri Orcome gisatagijejwe n'urwango ciyemeje kurwanya igiturire. Yego. Aha mu Burundi hari ibisata byinshi cyidogera. Hariho igisata cy'ubucamanza ko ikibazo cy'igiturire cyamaze kubinjirana. Mbere no muri rusange igihugu cy'u Burundi nubwo tugana muri East Africa tushisanga inyuma mu bagigiturire ko twamaze kumungwa. Nkamwebwe incabwenge mubona mu bucamanza niye hano bifiye kugira ngo n'umwe w'inyuma arinda bamenya ko bamaze kuba karuhariye. Icambere murazi yuko ikintu citwa gutanga igiturire, burya igiturire navuga yuko ari urufu. Igiturire ni ikintu cica conona cyane. Rero igiturire iyo bavuze ngo mu bucamanza mu giturire ni kinini cyangwa mu bucamanza igiturire nico kiharangwa, ababivuga nabo baracase bavuga ati ni igiturire canke uwoba yarabibonye. Bavuze ngo mu bucamanza igiturire ni kinini, mu kuraba mbega bitegwa n'iki, kuko je sinemeranya n'ababivuga yuko ari abacamanza bose, kandi nta mungu buri satu bidahizwe. Abo bantu bo babaga ibiturire no kuraba. Je namaniko ndavugana n'abantu bamwe bandabwira nerega ikibazo cyo kuvuga ngo mu bucamanza ari igiturire, ikibazo si igiturire kiri mu bucamanza. Ikibazo abo bantu babijya mbega bize bavuye hehe, bize bafise intumbero yihe. Twebwe igisata cy'ubucamanza cyo kimwe n'igisata cy'ubuganga ubu basigaye bana babivugamo, ni bisata twagomba dusabe vyoshoboka mu bajeje indero barabe ivyo bisata imbere yuko abantu babijamo babakoreshe umwimenyerezo w'ubuntu, kuko nimba abantu bazoja kwiga ivy'ubucamanza biyumvira ngo bagiye gutunga bizogorana. Ega abantu benshi bari mu bucamanza atari abacamanza, nibize ubucamanza ngo bagiye kugutunganiriza abene gihugu, ahubwo bize ubucamanza kugira bakiri urubanza nyene. Rero muri ico gihe iyo bavuze ibintu nk'ivyo, ego birashoboka ko vyibonekeza ko natwe turumva abavyidogera. Rero ababikora wogenda ukaraba ugatohoza aho baherereye, aho baba mu miryango yabo, abo biganye nabo uzosanga ari abantu baboze bononekaye kera. Abo rero baca babononera nabo bacamanza abandi bazima, abo rero baca babononera nabo abaganga bazima, abo rero baca babononera nabo abantu bakora muri OBR bazima. Ikintu cy'igiturire kiva indani. Bugi igiturire umuntu nagitora kubera ngo afise umushara mutora, igiturire umuntu nakiga ngo kubera ari umukene, igiturire ukijya kubera ari ingeso yawe. Rero dutandukanye kuvuga ibintu mu kivunga n'umuntu. Je ndakunda umuntu avuga ati hari abantu bavugwa ko baba bagya ibiturire mu butungane. Mugabo rero tuvuga ko ubutungane ari abantu bagya ibiturire vyonyene, bisigura ko batabutungane dufise mu gihugu. Ariko je ndazi ko ubutungane tubufise. Mugabo ari abantu bari mu butungane ako kageso bakagendana, kandi dushima Imana iyo babimenye kenshi barahanwa n'amategeko. Ngira murafise makuru
y'abantu president yafunze abantu bapokereye bakugwayo kandi no mu gufunga abantu ntibarabangura procureur ntibarabangura umucamanza muto wagiriwe n'ikosa ry'ukugigiturire muri iki gihugu no munsi turashima urahanwa n'amategeko y'igihugu mugabo rero utarafatwa wihita umuhinga rero abantu bagira ivyo bintu nibabihagarike mu butungane saho kujya gutungira ariko mu butungane nahantu kujya gutunganiriza abene gihugu ego madame Sabine uno munsi muriko murigisha ikintu kijanye n'intwaro ibereye murafise abantu musanzwe muvyigisha muri make ego uburongozi busuku kuvuga ni ya ntwaro ibereye ego muri make mufise irihe hangiro mushaka gushikako kurinda muri kugira ngo murinde mufata umwanya wanyu murigisha abantu ibijyanye n'uburongozi busuku mufise ihangiro irihe ihangiro dufise ni kugira ngo abantu bumve yuko icambere wewe wumve yuko wewe uhari kugira ngo ugire icuma ari wundi so wundi yogira icyakumaniye wowe ubanze kwanza kumva yuko wowe ugomba kuba ico mari wundi hamu wundi nawe azo kugira icyakumariye ubanje kugira icyo umariye uburongozi busuku twigisha cyangwa biberekeye uko nta ntwari ibereye yoboneka mu gihugu ataburongozi busuku buhari iyo tuvuze uburongozi busuku tuba tuvuze uburongozi nkorera abandi ikibazo dufise abantu benshi iyo bashise ku butegetsi iyo bashise babahaye ibikorwa bitandukanye mu ntwaro abayibagije yuko agiye guterurwa agiye kuba hejuru y'abandi ariko intwari ibereye usuku bukogwe neza abantu tubigishe hejuru yo kuba umukristo ugomba kuba umurongozi nkorera abandi kuko abantu bari muri leta kenshi bava mu mashengero bava mu nzu z'Imana kandi bavuye mu miryango nuko madame Sabine hari akandi kabazo n'ubwango gasa n'agahanze cyane cyane igisata cy'indero abigisha benshi no munsi bataye akazi ku bwinshi birukira amafaranga n'ubwango bagenda gukora mu bindi bihugu byo hanze aba muri Dubai ugasanga barataye ubuzi bwa leta ubona leta ikwiye gukora iki kugira ngo navuga ngo abigisha ntibasubire guta ubuzi bwa leta bagenda kongera amarondero hanze y'ikindi gihugu ico kibazo mumbajije mwebwe mwenyene ngaha mwamubwiye twavuganye yuko mu vyerekeye gutekanya amahera azokoreshwa mu gihugu mwumvise ko bongereje ayandi ayo bongereje kandi agiye kongerezwa hejuru y'ideni ryari yasanzwe bisigura yuko ata mwimbu n'ubundi asubiye kubibabwira ata mwimbu uboneka uhari kugira ngo abarundi bashore ibintu hanze bizane y'amahera mva makungu turacafise ikibazo ababigisha bagenda bavuga ngo bahunze umushahara mutoya nagomba bahumurize yuko uno munsi canke ejo nta mushahara leta izoshirako kugira ngo abigisha ntibagende cyangwa kwagwiwe ngo n'abaganga benshi bariko baragenda si abigisha bonyene ariko cyo bico twosaba nuko leta nicyo navuze nibicarane na za ncabwenge z'abarundi zize ivyerekeye iterambere ivyerekeye ubutunzi bemere bumvirize abatekinisiye bemere bumvirize abo bantu bavyigiye badufashe berekana inzira nziza kugira ngo uburundi busubire kwisununura kuko nukuri aho tugeze ntihashimishije kugira ngo icambere wa murundi asubire gukora aronka icyo afungura bitamugoye y'amafaranga y'u Burundi asubire kugira agaciro hama dufise umwimbu tugashora hanze tukaronka ivyo twinjiza y'amatagisi akagabanuka ku bene gihugu kubera yuko umwimbu wabaye munini hama cakigega ca leta kikabomboka muri ico gihe hama n'abakaboko bagahagarika kuyora kuko hari abantu bayoza amarushe batayoza ibiyiko bisanzwe rero abo bayora ubutunzi bw'igihugu nabo nyene bakora tunonera kuko uburundi ntibwari bukene ariko hari abantu bansumirinda abantu bameze nk'imishwena batononera rero ayo mafaranga ayora umuntu umwe yofashije abantu 50
hamwe yoja mu kigega ca leta hama wa mwimbu ukaboneka babene gihugu bagahimirizwa bakoroherezwa bagakugwa ko amataxe y'umurengera kuko hari ibintu abene gihugu basiye bananirwa gukora kubera ya amataxe yararenze urugero tugakora yere baza yuko ikigega gifise uburyo muri ico gihe ikibazo c'imishara barashobora kuciga agitorera umuti ariko uno munsi kubwira ngo buca baduza imishara bakeneye umushara ngo kandi guhunga igihugu si solution burya sumuti nyabuna nibagume ngaha dufashanye turonderera umuti hamwe bugi bigoye igihugu bigoye twebwe ego tuje hamwe turondera umuti hama dusemerere kugira ngo abadutwara abajeje gufata izo ngingo niba bavyumve hama barondera umuti wavyo babikorere kuko twebwe ndasubiyemo ndavye ingene muri orukome twakoze dutanga twerekana ibibazo tukerekana n'ingene tubivamwo hamwe bo vyisunga nibaza yuko inyishu ya vyinshi yoboneka. Mu kiganiro gero kuba Igitega cahuje abagize leta hamwe n'abanyamakuru umushikiranganji wa mbere yaremeje ko mu mwaka w'10 ushobora kugaruka mu mashuri hamwe yebwe mubona bije guhindura iki? Ego icambere jewe kiya ciyumvire je ndi mu bantu bagishima murabona mu bintu vy'intwaro cyo mu bintu mu bikorwa mu bintu vy'ubushikiranganje kenshi bariga ibinabiriye birashoboka yuko bo barabonye iyi myaka iheze bari bahinduye uburyo muri mu mashuri y'indero bakora kumbure barabonye yuko atamwimbu ushemeye wagaragaye cyangwa wabonese kandi namwebwe muri kumurabiraba mubona yuko umengo baguma basohora abantu umenga n'ibigugu rero gusubira muri systeme ya kera ico cyari icifuzo ciwacu twebwe nje nkanje personnellement je ku gato kanje meze nk'uwaronse inyishu kugira ngo abana bigishwe vy'ukuri kandi turizera neza yuko n'ibindi bizohindurwa kugira ngo igisata c'indero gisubizwe umutamana gisubizwe umutamana ndazi yuko umuhini mushasha utera amabavu ariko kandi twese n'abavyeyi ari abantu baryoherwa y'umuntu niyo umubwiye uti umwana wawe ko ari mu wa 4 ngo ndamusimbishe mu gatandatu abavyeyi batabona kazoza k'umwana cyangwa batakakeneye cyane akubwira ati muzo wamukoze ariko kuri twebwe numva ari nyisho numva ari ikintu kizoza gifashe kugira ngo dusubire tubone abana b'incabwenge babana basubire kwicara mu makaye babana bige ejo tuzoronke abantu b'abarongozi canke abantu b'abategetsi bafise amanivo runaka erega ubu ibara ryaraguye muri segonde musho ko mu mashure yisumbuye hari ibintu udashobora kuronderayo mu birongo bashika muri kaminuza umwigisha muri kaminuza akabura ivyo yigisha kuko imbere yiwe aba hicaye abantu mengo ntazi aho bavuye uno munsi nta no kugira ayumve ama concentration rero je numva gutera intege umushikiranganje w'indero hamwe n'abamufashije iki gikorwa bakibandanye baturabire neza bakuremwo ibitagira ubumaro basubize ibintu vy'akamaro hama dusubire turonka abantuze abarongozi beza bize bafise ivyo bize kandi bizoba biteye iteka imiryango n'igihugu cyose dusimbiye muri politike gato twimije amatora ariko kano kanya imigambwe nka yose kugira mu gacerere uretse umugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe ariko umengo ntibarabona neza ivyo barimwo ubwabona n'amatora afise akanovera erega burya n'ukunuma iyo umuntu anumye aba yavuze hariho kuvuga ukavuga amajambo hariho kuvuga unumye
rero aka gacerere barimo egana abantu b'abagabo n'abagore bijunja n'ijambo burya nimba ubona imigambwe yanumye ataco iriko iravuga hari impamvu. Ikindi mbe muri kino gihe bovuga iki? erega icambere ntiharagera yuko biyamamaza. Ica kabiri babwizwa kwisunga kalendriye ya seni. Rero ikirangamisi ca seni nico kibaha inzira yo kugira ngo bavuge, ariko mu gihe ico kirangamisi kitarerekana yuko hageze ko biyamamaza, abanyamigambwe bovuga iki? Hama ikintu tokibagirwa, abanyamigambwe na bene gihugu nkatwe ibi biduhanze barabibona, kubera ko badafise umuti nabo nyene yega babwiza guceceka, banumye kuko babona yuko ivyo turimwo nabo nyene ntavyo bumva, ivyo turimwo birabarengeye ntavyo batahura. Bavuga iki? Hantuko wovuga w'umunyapolitike nozana umuti kwibaza bene gihugu dufise, aho tomumviriza. None nk'ubu umunyapolitike yo kwaduka akavuga w'umunyamugambwe uca tugira iki? Abari ku butegesi nabo nyene baragerageza kuvuga, ariko urabona ko bimwe bimwe bitaratorega umuti, nabo nyene birabagoye. Rero uwo wundi atari ku butegesi uca avuga iki? Reka twizere ko bo bacudise imiti bariko bariyumvira inyishu y'ibibazo bihari kugira ngo batange proposition y'ikintu cokorwa. Ariko kandi nihagera bazovuga kuko igihe cyabo ikawa yabo iri mu kwera, iri mu kwera. Ubu naho ntaco bafise bovuga, kandi mwibuke yuko n'umukuru w'igihugu yabivuze neza, yavuze ati ubwo muri ku butegesi bawutoye hafi 100%. Umva twese mu Burundi dusa nk'abasendedefde. Umva rero ico dukora nugufasha kugira ngo turabe ko hogira icokorwa, hoboneka umuti mu gihugu w'ibibazo dufise bene gihugu. Ariko none wewe wogirana ambarira nka wowe uri umukuru w'umugambi muri kino gihe wovugiye ishire mu kibanza basi c'umukuru w'umugambi utari ku butegesi muri iki gihe turimwo, wowe wovugiye hasigaye amezi runaka tuje mu matora, wohavuvuga ugira bene gihugu ngo je ni naza nzizoca ndabazanira igitoro kinaniye uri ku butegesi afise uburyo kandi ntiharagera igihe cyo kwiyamamaza. Ubu nyibaza ko bariko barafundika imigambi, twizere yuko abanyamigambo bariko barafundika imigambi y'ibyo bazovuga mu kiyamamaza, canke bariko barafashanya kugira ngo bafashe leta iri ku butegesi kugira ngo bazane inyishu y'ibibazo bihari, kuko burya umuntu agirwa n'uwundi, kandi iyo bazanye ivyiyumviro turizera ko badashobora kuvyanga. Rero muri kino gihe kuvuga ko imigambo iri mu gacerere, reka ibe mu gacerere nyene ko ntaco bafise bavuga, kandi igihe cyabo cyo kuvuga kiregereje ngabo nikiragera. Kandi turiko turaraba ingene bimeze, ibibazo bihari bihanze twese, bihanze twese. Nico gituma n'abari ku butegesi biruka ijoro n'umurango kugira ngo bace hirya no hino barabe ingene burundera umuti w'ibibazo biduhanze. Mu bisanzwe umuntu yavuga ngo je ntavyo umora ngo je sindimu abari umugwayi. Rero ko twese duhanzwe n'ibibazo bimwe, reka baje hamwe barabe ico bofasha, baterere kumbure. Barashobora kuba bariko baraterera tutabumva, wokeneye kumva bariko baravuga, erega hazogera igihe nato tubumve. Mbwa muri umwanya barashobora kuba bariko baravuga mbwa ntitumva amajwi yabo, barashobora kuba bariko baravuga ntitumva amajwi yabo, ariko kandi umenye ko igihe cy'imigambo cyo kuvuga nikirage. Madame Sabine tumushimire cyane ku mwanya wawe, ariko hari akabazo nuvuga ngo ntoshobora kugenda nako bagije kerekanye n'abakinyitsi. Urumwe mu mama nuvuga ngo ugaragara ukavuga ukuri wisanzuye, ukavuga ukuri kwa kose ukumva cyangwa ukubona. Hariho abandi ba mama bo babona yuko umenga naco bashoboye, bamaze kwishira hari inyuma, babona yuko umenga nabo ntiboza ngo batera agacumu kumubwira ngo igihugu cy'urundi gitera imbere. Nihe mpanuro canke n'ikihe cigwa woha abo ba mama bikumira babona ko umenga naco bashoboye? Nukuri murakoze kuri ico kibazo. Je bakamunotera abakenyezi bagenzi banje nuko bova mu byo kwisuzugura. Abakenyezi turashoboye. Imana ntiyere kutwemera ko ko tuvyara, ko dufata ko ifata urubuto garushira mu nda zacu amezi 9, ukwezi kw'icenda kugeze
umuntu akaboneka. Imana yabikoze izi ko dushoboye. Rero abakenyezi bareke kwisuzugura, bwe abakenyezi turashoboye, kandi ahari umugabo akomeye inyuma yiwe haba ari umukenyezi akomeye. N'izi ngorane ziri mu gihugu, abakenyezi hamwe tuhaguruka tugashigikira abagabo bacu, hama nabo bivitwa yuko biba, ego hiba abakenyezi akiba n'abagabo, mugabo abantu benshi banyuruza itunga ry'igihugu uzosanga ahanini bari mu mico y'abagabo. Iyo rero ayazanye akayazana mu rugo ruri mu mukenyezi, uwo mukenyezi akemera kuyakoresha, akemera yuko bayaryohererwamo, uwo mukenyezi nawe nyine baramusuma. Ariko avyiyamirije, wa mugabo ejo nazosubira kuyora yandi ngo ayazane, bavuga ati fise umukenyezi ahagaze neza, yubaha Imana, kandi akeneye yuko ivy'igihugu bitoba ivy'abantu bamwe. Abakenyezi turashoboye, duhaguruke, kandi ndabateye n'akamo n'aya matora nibagende biyandikishe mu mitumba, biyandikishe mu makomine, biyandikishe mu ntara, biyandikishe hose, kugira ngo baje muri izo ntwaro, baje mu nzego, hama nabo bafata ingingo batarinze kuyifatirwa. Ariko kandi hagende abazoba babishoboye. Rero umukenyezi arashoboye, nareke kwisuzugura, kandi ibintu vyinshi buge vyononekara kubera umukenyezi yanse guhaguruka. Abakenyezi nibahaguruka bagafasha aba bashingantahe, tukavuga duti turanse ibi n'ibi, cyane cyane duhereye mu ngo zacu, nukuri igihugu cyo kikiparadizo. Burya n'intambara iri mw'isi ahanini ni kubera abakenyezi tutahagaze mu bibanza vyacu, itegwa n'abakenyezi. Burya bose bari mu ntambara bafise abavyeyi, burya bose bari mu ntambara bafise abakenyezi, bafise abagore. Ese tuhagarara mu cubahiro Imana yaduhaye, tugahagarara nk'abafasha, twofasha n'intambara ziri mw'isi zigahagarara biciye ku mukenyezi. Mu kurangiza ikibazo vy'iwanje, muri kino gihe ikibazo c'igitoro cabaye ndazi. Nyene icubahiro kuri w'igihugu yavuze ati ikibazo c'igitoro acifatiye mu minwe, ariko uko bimeze ko tutabibona. Mwa mubishima, mbega hamwe iki kibazo c'igitoro bokirekurira abantu bo ku ruhande, akaba aribo bacifatira mu minwe, vyogenda neza gusumba uko bimeze? Nivyo, ikibazo c'igitoro mu gihugu cacu c'u Burundi carabaye ndanse, kandi ivyo muvuze kugira ngo n'umukuru w'igihugu avuge ngo ndavyifatire mu minwe, nuko yari yabonye yuko vyabaye akamuna. Hama yavuze iyo mvugo mu ntumbero yo kubona yuko abene gihugu tugowe, tumerewe nabi, tubura igitoro kandi tutabwirizwa kukibura. Ariko ubwo umukuru w'igihugu agizwe n'abagabo, umukuru w'igihugu agizwe n'abahanuzi. Rero umukuru w'igihugu ari ibintu adashobora gukora ari wenyene. Subiye inyuma gatoya, yama yavuze yuko afise abantu bamugora, afise abantu basa nk'abamuremera. Rero abo bantu bamuremera, mu gihe adashoboye kubahana, mu gihe adashoboye kubafatira ingingo, igitoro tuzobana tukibura. Ariko abo baremera umukuru w'igihugu, abo batuma igitoro tukibura, umukuru w'igihugu niwe yarakwiriye kubafatira ingingo. Abafatira ingingo abamuremereye. None tubivuge gutyo twe nk'abene gihugu, dusubiramo ivyo Yama yavuze. Hariho n'ikindi gihe yavuze ko abantu barijana, sinzi ikiganiro mumvise ca President Domisi, avuga ngo jewe ngo abo bantu ijana, President yavuze ngo nabaduhe. Oya, ego ministre wa finance yabivuze, mugabo n'umukuru w'igihugu n'uhora ari umukuru w'igihugu Domisi yabivuze ati nabazana tubashishure, yakoresheje iyo terme ngo nabaduhe tubashishure. Je simvuze ngo nabaduhe tubashishure, ahubwo nk'umukuru w'igihugu afise ijambo rya nyuma. Erega mu gihugu havuye Imana hakurikira president, nk'umukuru w'igihugu avuga irya nyuma. Abo bantu nabo bari amajana abiri, turi miliyoni 10 na zingahe. Abo bantu nabafatira ingingo nk'umukuru w'igihugu. Mu gihe
yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu arekuriwe n'amategeko kubafatira ingingo kubera yuko bariko barononera igihugu. Kandi iyo bafatira ingingo burya umuntu akubita amaguru n'amaboko atarafatirwa ingingo. Ingingo yafashwe neza na neza. Hariho abagabo b'ibihangange kera tora tumva umengo nibokwira mu gasho, ntibohanwa n'amategeko, ariko nje nabonye umengo hariyo ibintu bimwe byakunze umuntu afa kutagira ubwoba. Jewe akamunotera sinovuga ngo nabazare tubashishure, oya twe dufise inkomezi, dufise ububasha buruta umukuru w'igihugu, ahubwo president nimba hari abantu bamugoye batuma igitoro kitaboneka, bafita sabotage mu gifaransa, bamwononera n'ibigirankana, nimba bazi ababikiye iki? Apana kuba tuzanira nabahane, kuko n'umukuru w'igihugu yashizweho kugira ngo atunganye igihugu. Rero nabahane, kuko si abantu bashika 500, nabo bari abantu 1000 abirekuriwe n'amategeko. Abo bantu nabahane kugira ngo amahoro aboneke, igitoro kiboneke. Si igitoro cyonyene, yamayidogera n'ibintu vyerekeye ngo amafaranga yo hanze n'ifumbe. Twebwe umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwidoga. Mukuri jewe banyumve, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ntiyarakwiye kwidoga, ahubwo yarakwiye gufata ingingo. Abo bantu bagomba kwigira surivu kandi batari hejuru y'amategeko nabahane. None dufise amategeko mu gihugu, nabahane, ariko kandi nukuraba mbe kubera iki badahanwa n'amategeko kandi amategeko ahari. Ivyo rero byo kwishurwa n'ubatwara. Je sinovuga ngo babazane ngo tubashishure, oya, ariko umukuru w'igihugu nave mu gacerere abo bantu ko yari yatanguye guhana nabandanye ahane, hama nizere yuko ico kibazo kizoca kiva mu nzira, ko nta wundi muti. Ego nuko Madame Sabine twashimiye cyane ku mwanya wanyu. Nizere yuko n'undi munsi twabituye duse byinshi twaduca kuganira, nizere ko muzoduha akanya tukaganira byinshi zibaka Burundi n'abarundi. Nokuri ndahari. Tubwe ngayi ni biro ya Migrebu, ni biro ya Ministère Chrétienne, dukorera hano ibikorwa vy'Imana n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Ngira mwabonye ko hariho bariko bariga ivy'uburongozi busuku igihe mwashika. Twe rero kubera kenshi tuba turi hano, nimwaramuka mudutelefone ngo turakeneye tuganire, nukuri kaze murisanze, ntiyagira ingorane n'imwe mugira. Ariko kandi twe tuba turasengera umukuru w'igihugu n'abamufasha kugira ngo bikunde afate ingingo ku bintu bimwe bimwe, kuko turaraba ibintu bikuramera, turakeneye yuko afata ingingo nk'umukuru w'igihugu, hama ibisigaye karibu. Kandi turabashimiye cyane abakunzi bacu namwe muko muradukurikirana. Reka mfate kandi kanya nongere ndabashimire kuba mwabanye natwe, mukatuziga mukabana natwe, mukadukurikirana gushika ikiganiro kirangiye. Nuko rero Imana ibahezagire cyane, mukomeze kubana natwe naho butaha.